tubishyire mu maboko y'Imana isumba byose, twese tubakaze dusenge duhamagare Imana ize ibare natwe. Amen. Mwami Yesu abumugisha mwinshi. Amen. Ewe Kristo umutwaro wanje warabiremetse wishyize mu gishingo canje umbere kimazi kandi iteka Amen. Turasomera hamwe amajambo
dusome umurongo umwe gusa wa 14 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Apocalypse chapitre 3 verset 14 turasoma mu izina rya Yesu. Wandikire umumarayika w'ishengero gira Laodikiya utuwiyita amen, icabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana aravuga ibi amen. Imana bahezagire mu vyagire Imana mwese ibahe umugisha utagabanije. Nishimiye cyane rwose Imana yacu kwiteka iduteye tuza mu ngoro yayo, kwemererwa kuvuga izina ryayo n'ubuntu bwinshi. Si ibyahawe benshi ariko n'ibyahawe ab'Imana yatoranije. Ntibiva ku gushimika kwacu, si ivy'Imana yadushimyemo, ariko n'ubuntu bwayo bwinshi, imbabazi itugiriye. Niko Pawulo mwene byamuteye kuvuga ngo none ko twatewe ko nk'ingurukizi, Imana imaze guhanyura amashami bwite ngo nuko nitwikakishe, kuko ibintu byose twabihawe kubw'ubuntu. Amen. Ibi turimo nivyo Abisirayeli bari bo bafise Imana bonyene, Imana rurema bari bayisangije bonyene. Imana yari isi n'ijuru n'ibirimo byose bari bayisangije bonyene, atawundi takindi gihugu na kimwe, atawundi umuntu n'umwe mu mahanga arimo. Ariko Imana ishimwe yogeshimwe ibihe byose, yaratwemeye natwe ubuntu bwayo, yaraduhindukiriye natwe ituraba byiza, yarakoze ntihabicura. Amen. None ubu natwe hamwe nabo dusangiye Imana, ya yindi yacamo kabiri ikiyaga gitukura, ya yindi nyene yabagaburira manu mu bugaragwa, ikabaha amazi avuye mu rutare. Ijya Mana natwe niyo yabaye Imana yacu kugira ngo idukorere. Amen. Ibirushirije n'ivyo yabakoreye, kuko handitse ngo hahiriwe abizera batarinze kubona. Imana ihimbaza. Imitima yacu yabaye inzu y'Imana bwite. Imana irakoze, tuyishimire cyane. Abona yaremeye ikava mu nzu kwa Salomo ikagerera mu mitima yacu, tinzogerera muri mwebwe kandi nzobana namwe. Abisi ntibazombona ariko mwebwe muzombona, nzoba ndi kumwe namwe kandi ndi muri mwebwe. Imana ishimwe, yarakoze kudutera iteka, ata kintu na kimwe vyongana naryo. Kwemera kuba umutima wanje ikaba mu mutima wawe, icubahiro cy'Imana yacu itazoshira. Bibiri ivuga mu Vyakozwe n'Intumwa igice c'indwi ku murongo wa 54 hati mbe mwonyubakira inzu ki? Mwonyubakira inzu ki? Kuko ijuru ni intebe yanje, isi nayo ni indaba y'ibirenge vyanje. Niko vyanditswe no muri Esayi 66 verset 1 jusqu'à 2. Niko vyanditse. Ariko noneho iyo Mana yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi, yarakwiwe mu mutima wacu, irakwirwa mu mutima wawe kubw'ubuntu bwayo bwinshi. Mana yarakoze, nihimbazwe cyane. Bituma ata muntu n'umwe akwiye kugira icyo yirata na kimwe, kuko byose twabihawe kubw'ubuntu bw'Imana isumba byose. Nta muntu asumba uwundi, twese turica Imana yatugize. Imana yarakoze kandi tuyishimire cyane, nihabwe icyubahiro. Nta muntu n'umwe abe muto abe ushaje, twese tuzogirwa bato, dutembe itoto ibihe bidashira. Kandi ibyo ko yabidusezeraniye, yakoze ibya mbere n'ibindi izobikora, izobura kubidushitsako. Imana yacu ihimbazwe cyane. Dufite ubuzima tutakomoye iwacu, ariko n'ubuzima bukomoka ku Mana. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe rwose, mwongere ishimwe. Mumbabare rwose mu byumva dufite umugisha tutavanye kuri ba sokuru, kuri ba data, ariko dufite umugisha ukomoka ku Mana isumba byose. Imana ihimbazwe.
yaba nari mfise nk'ikaramu ya perezida de la republique no kwano yamuje ku mufuko w'ikoti mwese mugiye muyibona nkababwira nti iyi karamu mubona nayihawe na perezida ni yaba nari ndayifise none ntayifise nta n'ikaramu n'ikirohori yataye sinemerewe no kugishikira aho kiri ariko noneho dufise ibisumba nk'ivyo dufise umugisha twahawe n'Imana tutahawe n'abantu amen dufise amahoro twahawe n'Imana amen amahoro isi itazi ava ku Mana Imana imbaza dufise urukundo twahawe n'Imana isumba vyose dufise ukwezwa tutahawe n'ishengero ariko twahawe n'Imana isumba vyose dufise ukwera kuva ku Mana dufise amahoro ava ku Mana dufise umugisha uva ku Mana Bibiliya ivuze ari amajambo meza ngo inkomoko y'ivyaremwe n'Imana c'est ça Imana ishimwe inkomoko y'ivyaremwe n'Imana Yesu Kristo amen niwe nkomoko y'ivyaremwe n'Imana Imana ishimwe ibyo vyaremwe n'Imana batubwira muri Bibiliya si ibiti n'ibitoke n'abantu n'impene n'inka si ibyo vyaremwe n'Imana bariko batubwiraga oyaye ahubwo bariko baratubwira abaremwe nk'uko nawe yaremwe wala Imana ihimbaza babumbwe nk'uko nawe yabumbwe Imana ishimwe bavuye mu ijambo nk'uko nawe akomoka mu ijambo Imana ihimbaza abantu babonetse ku bw'ijambo nibo we n'imfura amen Imana ishimwe Bibiliya iri kuvuga hano mu Bakolosayi igice cya mbere muri Colossiens chapitre 1 Bibiliya iri kuvuga Imana ishimwe kandi yongera ihimbaza Colossiens 1 handitse ari majambo ati verset 15 niwe shusho y'Imana itaboneka niwe mfura mu vyaremwe byose Imana ihimbaza niwe mfura mu vyaremwe byose ibi vyaremwe byose batubwira ni imfura niwe yavutse yavyawe n'ijambo irya mbere amen maze abandi turakurikira ntabwo ari imfura mu biti si imfura mu bitoki si imfura mu mateke si imfura mu bijumbu n'ibiharage n'inka n'ibikoko vyo mw'ishamba amen ni imfura amen mu vyaremwe nk'uko yaremwe amen Imana ihimbaza il est le premier-né amen Bibiliya yakomeje hepfo ati verset 17 we yarayeho vyose bitarabaho kandi muri we vyose niho bifataniye amen que Dieu vous bénisse niwe yabayeho vyose bitarabaho kandi muri we alleluia vyose niho bifataniye amen Imana ishimwe byose niho bifataniye turakomeza niwe mutwe w'umubiri niwe shengero kandi niwe tanguriro niwe mfura mu kuva mu bapfuye kugira ngo abe agaheta muri byose amen toujours mu considérer mu agaciro ko ari we mfura mu kuzuka kwacu amen niwe tubandirije natwe tuzokurikira kugira ngo abe agaheta muri byose yaba frère doit les différences à samira verset 18 nimba ni différence de samira 18 Il est la tête du corps de l'église. oui Il est le commencement. amen Le premier-né entre les morts. oui amen Afin d'être en tout le premier. afin oui c'est ça qu'il soit le afin d'être en tout le premier amen Imana ishimwe afin oui nahimbaza afin d'être en tout le premier kugira abe agaheta abe ariwe wa mbere muri byose Imana ishimwe nizere ko aya majambo yumvikana neza wese twarabyize ngo umuntu wese agiye kunanirwa yama yumva ko ariko umuntu wese agiye gutsinda yama yumva ko hari intsinzi imbere yiwe hari Yesu Kristo
Kristo imbere amubanjirije inyuma nawe agakurikira. Niko twavyize jendi. Abantu rero bagiye kunanirwa yumva ko ari ariko iyo bose bari beremeye ko twebwe tutari niwe nsinzi yacu. Amen. Insinzi turimwo si yacu, amagara dufise sa yacu, ubwenge dufise si ubwacu, icyo turi cyo cyose si ibyacu. Kristo Yesu il est tout en tous. Niwe byose muri bose. Niwasenga wumva kuriho ti na pas prier, niwasenze. Niwasenga wumva ti navuze, niwavuze wahejeje ntacyo wavuze. Niwe na pressure wumva ti napresheje, burya ntacyo wavuze cyamari yawe. Ariko Kristo Yesu, amen, ari imbere yacu, amen, niwe murinzi wacu. Ntacyo turi cyo atatugize, ntacyo twoshikako mu mubiri no muri mwemu, ntacyo twoba tagize. Noneho Bible ivuze ngo afin qu'il soit le premier, amen, kugira abe agaheta muri byose, kandi kubana b'Imana isumba byose. Si kuri bose, ni kubana b'Imana isumba byose, kugira bagaheta muri byose kuri twebwe abatoranije. Umwami ahimbaza. Ndifuza ko dusoma n'amajambo mu verset 19. Kw'Imana yahimbawe no kukunengesera kwayo kose, amen, kuba muri we, haleluya. Sasa amen, amen. Kuko Imana yahimbawe no kukunengesera kwayo kose kuba muri we, amen. Kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo, ari byo mu isi ari byo mu ijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe, amen. Que Dieu vous bénisse. Byahimbaye Imana ishimwe yuko twebwe atajambo tugira, kandi ndayishimye cyane, ahubwo bagira ijambo ryo kutwuzuza nayo. Byahimbaye data wa twese, byaramuhimbaye yuko tutazora ijambo na rimwe tuvuga, ahubwo dutegurira na Vianney ngira yararimo idutegurira umuhereji mukuru, amen. Uwo muhereji mukuru azokwama tuvugira twebwe twese, nyagira ijambo tuzongera. Byahimbaye Imana yuko acika utwuzuza nayo. Nashimwe. Vous devez l'aimer. Ntabwo n'umwe akwiye kurira ni eglise adakunda umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa yumva ati ndi nico maze numva nkomeye. Izo nguvu ni Yesu yazitanze, amen. Numva mvuga ni Yesu yaguhaye ijuru. Il est tout en tous. Oui, qu'il soit loué. Isichoba mukamwimika akaba umwami wo kumva kwacu, wo kubona kwacu, wo gukomera kwacu, no kujya kwa nikunywa, akaba umwami wacu muri byose. Ahimbaza. Si le peuple de Dieu pouvait comprendre, bakumva ayo majambo y'Imana isumba byose, s'il vous plaît frère, kuko Imana yahimbawe no kukunengesera kwayo kose kuba muri we. Oh, merci Seigneur. Mbese ntimuzi ko ariko byanditswe yuko iby'Imana yamuhaye byose yabisutse mu ishengero. Niko byanditswe muri Actes chapitre 2 verset 32. Byanditswe ngo maze cyahawe na data nawe agihereza ko eglise. Byanditswe muri 1 Corinthiens chapitre 1 mu bikono mbere cyo cyane niko handitswe mu majambo meza kuva ku murongo wa 4 yuko atazemera kumaramara ku bwacu, ahubwo ibi murimo byose azobidusukamo kugira ngo dushike imbere y'Imana data wa twese twemerwa n'imbere y'abamarayika turi hangagera. Umwami nashimwe, ashimwe ku bwa Yesu Kristo. Byari byiza ko abantu bamenya aya majambo. Verset 20. Kandi yahimbawe no kumuha kuzuza, kumuha Yesu Kristo, byahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo, ari byo mu isi ari byo mu ijuru, izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe, amen. Numva nezerewe cyane. Aya majambo ni Imana yatwumvisha yonyine. S'il vous plaît, yazanishije impore amaraso yasheshwe na Yesu Kristo. Yazanishije impore amaraso atweza, sans le sang, ata amaraso
ntidushobora kwemerwa imbere y'Imana isumba byose, ahubwo kubw'amaraso ya Yesu Kristo twaremewe imbere y'Imana isumba byose. Amen. Imuha akazi, le mystère de la réconciliation, yamuhaye akazi ko kutwuzuza nayo. Imana ishimwe, nishimwe, imwuzuza icyo yari iri cyose, maze igishyira muri we, hanyuma nawe ibyari muri we byose abisuka mu ishengero, kugira ngo habeho un époux et une épouse. Imana ishimwe yakoze, nihimbazwe. Bien-aimés frères, byanditse hano muri 2 Corinthiens 5, byanditse mu majambo meza gose. Ndasabye ngo eglise yongere ibyumve kandi ibyo byatumye nsubiramo aya majambo y'Imana. Haranditse nuko rero 2 Corinthiens 5:17, nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari caremwe gisha. Oh, merci Seigneur. Mbese murabyizeye? Niko twabyize ngo inkomoko y'ibyaremwe mwabyizeye? C'est-à-dire nous avons été recréés, twaremwe gusha. Vous avez compris maintenant? Ni inkomoko y'abasubiwemo, basubiwemo kuremwa nk'uko nawe yaremwe. Nibo bavutse ubwa kabiri. Icyo gituma dusomye ngo que Dieu vous bénisse. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari caremwe gisha. Ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bisha. Amen. Ariko ibyo byose biva ku Mana yatwiyujuje ko ku bwa Kristo. Amen. Ikaduha igikorwa cyo kugabura umuzuzo. Niyo kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ntiyabarura ku bicumuro byabo, kandi yatubikije ijambo ry'umuzuzo. Amen. Que le Seigneur soit loué. Umwami nahimbazwe. Amen. Imana ishimwe. Byanditse muri ano majambo ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye bien, no kuvuga ngo abagiye muri ya famille, ni inkomoko y'ibyaremwe byose. Amen. Byanditse neza muri Apocalypse 3:14 ngo uwita amen icyabona cyo kwizigirwa. Amen. Inkomoko y'ibyaremwe byose aravugiye. Amen. Donc c'est lui qui représente valablement tous les frères, qu'ils soient loués. Nahimbazwe. Niwe duserukira twebwe twese. Niko twize jeudi hano ngo yaduserukiye mu ijuru, nuko nta kiguzi tuzirwa turatanga, tuzoba turiyo nta kabuza. Aduserukira ku isi, nuko ku isi tuzohaca amahoro mu nsinzi yiwe. Nubwo ibigeragezo byoba byinshi, hari abatazotsindwa, nawe Yesu yatsindiye. Nahimbazwe. Yaduserukiye ikuzimu, nuko nitwapfa tuzozuka mu bapfuye atakiguzi turishe. Il nous a représenté. Nongeye kumushimira. Nahimbazwe. Naho mubyashira mu Baheburayo, pardon, barebosi mu Baheburayo cya 4 handitse ano majambo meza. Imana ni nziza ibihe byose, icyo mabera bagatabura n'amajambo. Verset 14. Hébreux 4:14. Nuko rero ko dufise umuherezi mukuru akomeye, nashimye, yaciye no mu ijuru. Amen. Biratworeye kuzojayo. Ni Yesu umwana w'Imana. On a bien dit le fils de Dieu, kuko bari batuvuze natwe kuko turi abana b'Imana. Ni imfura muri bene se benshi, ni inkomoko y'abavutse bwa kabiri bose, niwe twamutseko. Nashimwe. Umutima wanjye uranezerewe. Ni vraiment Imana ishimwe. Ni Yesu umwana w'Imana. Amen. Turangiriza ibyo twizera tukavyatura, kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko nuwageragejwe uburyo
we nta cyaha yakoze. Amen. Il a été tenté mais sans péché. Sans péché. Nashimye. Oh, Imana ishimwe. Murabyizeye ko yaduserukiye? Murabyizeye ko yaduserukiye? Amamezi mukuru dufise si udashobora kubabarana natwe, ariko n'uwageragejwe mu buryo bwose, we ariko nta cyaha yakoze. Bibiliya irakomeje, nuko nitwegere intebe y'umuntu dushize ubwoba. Amen. Kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Amen. Oh, nashimye. Yaduserukiye umwami wacu, aduserukira mu ijuru, aduserukira ku isi. Amen. Oh, nashimye. Numva namukunze bisumbye, kuko handitse ngo ngiye kwa data ari Yesu. Amen. Naho mu Baheburayo hano hafi yacu igice c'icenda ku murongo wa 12 handitswe kandi amaraso y'impene canke y'amashuri siyo yamushikanye ahera cyane, ariko yashikanywe n'ayiwe maraso rimwe gusa, yironkeye ugucungura kw'ibihe bidashira. Nta muvura kwe gutunga bibiri idasurinye mu murongo. N'abafise Bibiri da umurongo udasurinye wari ukwiye no kuzogura marke ukazurasurinye kamere. Byari byiza. Umvirize dusubiremo. Bibiri ivuze ngo sayiwe maraso nayiwe maraso pardon. Sa maraso y'ishuri cyangwa y'imene cyangwa y'intama yamushikanya hera cyane, ariko yajyanyeyo ayiwe maraso rimwe gusa, yironkeye gucungura kw'ibihe bidashira. Aya maraso ndayakunze kuko umwami wacu azutse, yirondeye gucungura kw'ibihe bidashira, azutse yase kwiyereka abantu na bamwe, abanza kuyajana ku gicaniro kugira ngo azoze aratuvugira ibihe byose. Yeduganye yangira Mariya nyina ko mukorako, yangira n'undi musere ko mukorako, yangira no kwiyereka abafurere ati mbanje kujya mu ijuru. Yigire mu ijuru rimwe gusa, agenda ajyanye amaraso yiwe ayashikanye ku gicaniro ngo azoze aratuvugira iminsi yose. Ayo maraso yashikanyeyo araheza araza yereka abafurere, araheza araza kugira bonjour abafurere. Ayo maraso niyo atweza, ayo maraso niyo atuvugira gusumba ayo abiri. Ayo maraso n'ubu twageze hano ku bwayo, turabera ku bwayo, twemerwa n'Imana ku bwayo. Imana ishimwe kuko yadushize natwe mu mugambi wayo w'agakiza, ikadutahuza ibyo yadukoreye n'ibyo yatugeneye mu ijambo ry'isezerano. Yarakoze. Icyo abantu bakumva ibyo niko ndababwira uyu munsi, mwema bumvishe umva dusubiyemo twese hamwe, ntacyo twari turi, ariko noneho Imana y'Abisirayeli yabaye Imana yacu. Amen. Iyemera kubambwa ku musaraba kugira ngo abe umuhuza, afatanye isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Tuba duhawe uburenganzira bw'uko ibyo babayemo bagendera Imana ibibakorera. Iyo Mana numva noyishimira, sinone yenda byexpirima muri aba bari, ariko ibyo bagenda ibakorera byose iba yemeye kwizona bidukorera, mbere ngo izo dukorera n'ibirushirije, ngo nibahabwa ibyasezeranywe ko tuboneye byiza ko batabihabwa tutari kumwe. Kibashika gutunganywa gusa. Dieu nous a fait, il est merveilleux. Abafrere mbere basengera igitega bakwiye kuza bayishima gusa kuko yabakoreye byiza, yarakoze. Ihabwa icyubahiro. Mukwiye kuza mwese mwishima, mwese dukwiye kubandika muri korale, nta mwakwe kutabarimo. Tuzi korale nihaguruke, b'abafrere b'abase twese dukwiye guhaguruka, twese turi muri korale. Désormais uhereye no munsi twese tuza turahaguruka turimbe muri korale kuko twese turi muri korale. Iyo Imana ishimwe. Ibyo byose umwami yari yatubikiye mu ijuru byagiye arahonja. Ndasabye ngo banyumva n'umutima umwe. Ababirose mbere
ingene baronka ibishushanyo Adamu na Eva bambaye ubushato bw'intama wari upanga ku munsi uvuga ati senyeri nawe reka ufume nambara ikoti basi intama bagiye gukerera babaza mugende baca bakurambikaho ngo bambara ngo ni umunsi baguhaye frere ariko ivy'agaciro vyageranye zose yari Kristo Yesu umwagazi w'intama utagira agasemba amen tuzokwambara tukaba banyakubahwa kw'isi n'ikuzimu no mw'ijuru aho tuzogera hose twambaye umwami wacu Yesu Kristo nusero honorable respected n'abamarayika bazodukorera n'abisirayeli bazodukorera tout le monde vous servira vous serez appelés enfants du très haut amen y'abasambwe n'ibyumba muravuga niyo cyeje kwigisha abavyumva hasi s'il vous plaît bien aimé abantu bobo Imana yateyiteka nibo bakwiye kwigendera yarakuze yagira barabi nyimba mwumva basi mutanyuzwe mwemere tubisome barabirunguka ni mu bisome basi muri Matthieu 13 kuko ndabona umenga c'est de la Bible, c'est de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Byanditswe hano muri Matthieu 13. Nukuri mumfashe tubinezererwe tujane mu kirere kimwe. Imana ibahumugisha mwinshi. Matthieu 13 haranditse ngo abo bose que Dieu vous bénisse. Amen. Ariko amaso yanyu arahiriwe 16 Matthieu 13:16. Ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona n'amatwi yanyu ko yumva. Ndababwira ukuri yuko avugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi bahamiye kubona ibyo mubona ntibabibona no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. N'abamama nibo bakwiye kuvuga amen isingitsinda. Nawe yumviye hari gushaka n'ize kwizine yumviye nk'ubu bakubwiye ati bo frere natetse kanahishije imotereze gusuca ugenda hama akazuga ati wewe urimo muri age gira kabiri wewe raba gusa urabona ingene bisa bitukura ca wigira hanyuma muri gihe cyacu cy'abantu ubugurura wese amen ndinjiriwe gusanga mu gihe cyacu semefeye ntabwo ari sukumoterwa sino kubiraba mais c'est la réalité divine. Amen. Nos corps seront changés. Barabivuze babivuga kuri twebwe. Nos corps seront changés. Imibiri yacu izohinduka mu kanya gato. Twe tuzobibamo. Bo barabitangaje bazozuka mu bapfa natwe tuzobibamo. Amen. C'est une réalité. Amen. Umwami wacu azogaruka et encore mu gihe cyacu kwasigaye igihe gito uwo ni Pawulo ariko aravuga mu Baheburayo ariko iwe haciye ibihe n'ibihe cyasigaye igihe gito ugira azazoza kandi azoteba ariko tweho n'ibikiri bene ivyo byo kurindira bene c'est dans notre temps. Combien Dieu est merveilleux. Jenere numva umenga abo tuzoshikanayo tuzodukubita umugere usumba w'abantu mugonyora kwacu gutamuka tuzodufise fierté. Amen. Batigeze bagira kuko twe byari ibintu palpable byari byo tubonesha amaso. Imana ishoboye byose yabikoze. Ni mumbabarire mubyumve namwe nezerwa ndiko ndimvira ingene Frère Branham Bible yiwe yasize ayizingura acarava mu mubiri. Bible yasoma kuri shares kayizinguruye muri Deutéronome 34 hanyuma no muri Josué chapitre 1 ndimvira ingene Imana itangaje no mu bintu bito Imana yacu yari igaragaje. Imana ibitanguje Yosuwa mu minsi yacu irangije nawe na Mose ati niwitarira amahoro asigwa munsi yuguruye muri Deutéronome 34 no muri Josué 1 ipaje imwe hakurya iyindi hakuno abaritahiye mbese Imana yabikoze nk'uko
frère bien-aimé ni kwa kugira itwereke twebwe abagakiza ingene ivyaya ari ivy'ukuri bidashobora guhinduka. Aya majambo nayo kuri yo muri Yesaya ni Imana ishimwe l'imitabilité de sa promesse de sa comme c'est immuable. Imana ni nziza. Frère ndabasabye mu byumve namwe encore une fois mu mbabare rwose tubisome haranditse ngo Esayi 46 verset 10 haranditse ngo mera kutambira nkavuga ibyiherezo ngahera no mu bihe bya kera nkavuga ibitaraba nkavuga n'imigabo yanje izohama kandi ibyo nzogomba byose nzobishitsa. Amen. Imana ishimwe. Verset 3 Esayi 48 kera navuze ibizoba bitaraba ni koko byavuye mu kanwa kanje ndabyerekana kandi nabikoze giturumbuka birashika. C'est accompli. Que Dieu vous bénisse. Mwamahimbazo mwese hano mu byumve combien Dieu nous a aimé. Imana ni nziza ni habi cyubahiro ujya dukunze yaduteye iteka ritovugwa. Amen. Ibyo bagenda byose batangaza bakabivuga nk'ibiri kure ni twebwe byashitse. None mumbabarire uno munsi reka ndababwire n'umutima wanjye wose ngo hahirwa ibirenge siko byanditse muri Bibiliya, hahirwa ibirenge bizanye ubutumwa bwiza. None hagati y'ibirenge n'umutima wewe wotora iki? Tora ibirenge rero basi tugukuremo umutima undi tumuca ibirenge turabusigara. Ahubwo nane nshizeho uno munsi ngo hahiriwe cyane n'umutima wakiriye iby'ibirenge bizanye. Amen. Abakiriye iby'intumwa zazanye ni twebwe. Imana yarakoze nihimbazwe. Niba Imana yavuze ngo hahirwa ibirenge hahiriwe cyane umutima wakiriye iby'ibirenge byazanye. Abera mukwiye kuza mu ngoro y'Imana museseze impundu muhimbaza cyane kuko umwami yaradukijije yarakoze inkomoko y'ibyaremwe byose. Wiyita Amen, Alpha na Omega, intango n'iherezo. Amen. S'il vous plaît, Esayi 53. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Esayi 53. Ninde yemeye inkuru zacu kandi ko kuhoraho kwahishuriwe nde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ninde yemeye inkuru zacu? Ninde? Inkuru z'abantu zemewe nande? Zemewe n'Imana yatoranyije. Mbese ko kuhoraho kwahishuriwe nde? Imana ishimwe. Sa droite s'est déployée au-dessus des élus. Kokora ushanje hejuru y'abatoranijwe ngo kubakize inabi yose umwanda wose woba cafuza. Imana ihimbaza. Nuko Imana ihimbaza yarakoze. Mungere mwishimire cyane ineza yayo ihambaye. Mutima wanjye kuboneza ku mugoroba musubire inyuma gakenyi mu mbabare rwose tubisome. Handitse muri Esayi chapitre 44 verset 6. Nahimbazwe Yesu Kristo. Uko niko Uhoraho agize. Esayi 44 verset 6. Uko niko Uhoraho agize umwami wa Isirayeli ari umucunguzi wiwe. Uhoraho nye n'ingabo ati nduwa mbere kandi nduwiherezo kandi nta yindi Mana atari jewe. Amen. Uhoraho nashimwe. Nashimwe. Murabyizeye? Uhoraho nashimwe. Yageranye natwe intango azogirana natwe iherezo ryiza. Icyo bisobanuye ngo ire Alpha
Il est omega. Yagiranye natwe intango azogirana nanje iherezo. Ese icyo babasengera ngaho bakabyumva. Abadiyakoni bose bakakangurira abantu bose muri ibyo bati nureme frere. Wagiranye nawe intango azogirana nawe iherezo. Tekana Imana ishimwe. Wagiranye nawe intango azogirana nawe nivyo. Mwariko mwazinguriye mu Filipi igice cya mbere umurongo wa 6 handitse ngo ni by'ukuri yabahamagaye niyo kwizerwa. Amen. Yabahamagaye niyo kwizerwa. Amen. Izosozerana kiswalo. Amen. Yabahamagaye niyo kwizigirwa no kubikora izobikora. Izobajana izokwitwararika iherezo ryabo. Amen. Il est notre sécurité. Yo mutekano wacu. Il est notre enlèvement. Niwe zamurwa ryacu. Il est notre résurrection. Niwe zuka mu bafu. Il est notre assurance. Béni qu'il soit loué. Nashimwe Umwami Yesu. Nanje ndamushimiye cyane yarakoze. Il est tout en tous. Kugira bakahita muri bose. Nashimwe Umwami wacu. Abantu bose twamwakiye. Il ne nous décevra jamais. Nazigera twemukira. Ni kumurindi yavuze ngo Kristo n'umugabo adahemuka. Nande ndamushimiye cyane. Ntabwo yatwaye atari mu nzira, nta gikorwa yakoze inusu, byose yamye bikora arabisozera, nuko n'abararitse twese adufise mu maboko. Nabe nikutabadutera azobera umwijima atubere umuco. Inzara nidutera mu nzira azotuzanira mana. Inyota nidutera azotuvanira amazi mu rutare, kandi mu rutare rwabakurikira rwari Kristo. Intambara nizadutera azotugwanirira. Amen. Ninashimwe. Inzozi z'Yeriko Yorodani zadutangira azozivanaho. Impome z'Yeriko nizadutera azozisenyura. Abazotwitambika imbere azobavanaho. Intambara zose zizotutesha guhabwa la perfection, guhabwa gutunganywa rwose. Umwami wacu yazivanyeho igorogota. Ibyo kubujije gukira byose yarabivanyeho igorogota. Mufite uburenganzira bwo kwinjira kwa Yesu Kristo umucunguzi wacu, mugahabwa kuko igihugu cyanyu kingirira hera cyacitsemo kubiri, kitabwe n'Imana uhereye hejuru, cyatabwe n'Imana uhereye hejuru ugashitsa hasi. Imana ishimwe. Turonka uburenganzira bwo kwinjira hera cyane. Amen. Tubihawe n'Imana ishobora byose. Umwami yabaranditse kubazana muri aka gakiza, mukwiye kuvuga muti urakoze. Ushika kuri mugoroba mubabarire. Sisura gukoresha. Ariko ndababwire bikenyi byo kubaganirira. Iyo umuntu bamubwiye bati uri invité kwa president, atangura kwishima atarashikaye. Kwishima atarashikaye. Uri invité mu batumire bazogira umwaka mushasha n'umukuru w'igihugu uzoburimwo, atangura kumva ati yereka madame tuwabonye di invité. Voilà. Dumutumire wo kwa president. Bizobera he? Soma byanditseko. Ahubwo nigiye kugideni kwibuti kuvuti. Uranguranye dumutumire wo kwa president. Ngurana nzokwishura tuvuye nako tazova imba kuboko. Zovada quelque chose twese zodamba basha ndabizi. Abo yamatumira bose turabizi ngene bizogenda. Ahubwo shikira no kumuntu umushoferi w'iyasi atuvyo kwiza ati aho hagamire attention. Ndi invité. Munyaruka ahubwo umushoferi atangiye kwihagarika mu nzira ngo atangura kuzahitana amapaka n'ibindi yari mu gihe tuvuga ntabyibona wewe ko ari saa 3 ba je suis invité. Ndi invité kwa president. Alors umuntu wese ahinda agashitsi abonye umutumire. Habona ati sinari zo twagendanye mu ntunge mubabarire. Bya abapolisi bahagaze hari brigade ngo tubanze dusope ngo bamwese muyasa ati muze ngo muri mugende mumvire maze ushitse ho rero iremba ho hariya kwa ntare biro bitangura kuduka
cyo itangura kuduga gurutse tangura gusuzuma ko karato gasize neza ikoti utangura kwe utangura kumva kwiyembye hanyuma wakereho rero naho bo kwicarika inyuma ubusumbu wicaye muri Novotel naho kwicara inyuma ubusumbu wicaye muri Novotel kubuhambaye frere wicaye muri Novotel bakamwicaye ariko weho hariya n'ingabo zose zikigu abacunzi umukuru w'igihugu nibo baba bacunze nawe ivyo baza kumuseruka ko nivyo mutako nawe amaze no guhabwa wicaye mwavyumvise tweho usome invité twarararitswe n'umwami wacu Yesu Kristo dufite ubutumire amen kaga kete watumira ndakwinginze imesaje yaravuze ubutumire twarabwakiriye twarizeye ibiburimo byose amen bariko batwigishiye tuzotambuka n'ingene tuzifata aho tuzoba twicaye bariko batubwira byose neza maze igihe kizogera tutazotwagwa n'amahiyasi hamwe tuzotwagwa n'imikogote yo mw'ijuru ikujanye iwacu abantu baba bakwiye kwishimira ivyo bintu cane gusumba ibindi byose bati naho ngwaye James ubutumire naho ngenye James ubutumire naho nangwa ndafise ubutumire naho bampama ngende afise invitation isumba izindi zose naho shaje naco ndafise ubutumire zazanya ahantu ndakomeye ufise ubutumire Imana ishimwe que Dieu vous bénisse c'est invitation idasanzwe amen ivyo twari twaragenewe isi n'icyo bitararemwa umwami yarabitugejejeko nimwumva iteka duteye frere kubera icyo abantu batovyumva ni kuki abantu batovyumva nawe uvuga uti yarigishije kuri jeto uti batagomba gukanisha ubwabo n'intani yarazi ubwenge arakagusuvutsa ariko uvuze uti bari baramwanditse ko muri Bible vyo bingana bite ubwo urumva ngo kwicara ahantu uvuga uti babandi bavugwa ngo nzobarungikira Eliya na Karita yarimo na Antoinette yarimo na Leonidas yarimo na Caraveri yarimo na Pierre Caraveri yarimo barimo barasubira kuvuga ngo azozaranye byose neza azofata imitima y'abana ayijane kuyabasa muri abo bana na Virginia yarimo bavuga rero nande nkumva ndimo kuko mwami yashikanye ko ijambo ry'agakiza none wo byogenda gute gusubiye kudaguhunahuna mu bindi kandi naho byohera nane mugiye guhiga icubahiro hiyo mwisi hari ikindi cyosumba ico wahawe ngiye guhiga inzobe mwisi kandi uzokayanga hari inzobe ziyohawe ndashaka nambara kandi kagahuzu kagatarara kazosumbiza umwana azotwambika frere baringenzi n'akavantara nibashaka n'amazu yo kw'isi bubaka amahema ko babona inzu nziza babikiwe mw'ijuru bo bari barazirungurutse ariko twe tuzozijanwamo abantu benshi abagororotse n'abavugishwa n'Imana baripfuje kuba mu vyaha igihe ivyo bavuze bizoshikira ntibabishikira ariko mwe Hamas yaranyarahiriwe kwabibona n'amatwi yanyu kwavyumva munezero guhimbaza Imana mukiterera hejuru abakenshi bakiterera hejuru abakwaye kandi bakiterera hejuru abarushe mukaza muri egeze muje kuruhuka mutiragiye basubire bamwibutse ivyo umwami yambwiye yanyemereye sivyo bambwiye abantu oyaye yewe yavuze ati je naho mbaye mumuceceke nzosubira kumubona nambaye umubiri amen nzobwira ubwana nawe ndazomundabira umutima wanje utenewe n'impumu abasaza nibo bakwiye kuba muri korale n'agahimbaza izina ry'umwami wacu amen ziba zikwiye kuba zaradutumye duhindura amabati kubera zivugwa n'inguvu nyinshi wamutama yavuga ati amen ariko arakoresha mu mwibuka frere n'amatwi wamuze yavuga ati haleluya ubwo nyine idare abarayimenye ntibagiye kuremura mu nyuma ibeto yayiturikije ibyuma bisigaye hejuru ari ngumu yiwe gusa avuze ngo amen
ivyo mwibuka mweho ukagira ngo vyari hafi yiwe gusumba twebwe, si twebwe vyanditse ngo agakiza karatwegereye kurusha igihe twizeye, twebwe vyaratwegereye. Nashaka no baharurira biri ku ntoki, nshaka ne biharure mwumve njya mbere kunyene nimero 1 nta wundi muhanuzi azoboneka, abahanuzi n'abakozi bose baheje kuboneka, ntibitwegereye cyane, atawundi asigaye, atawundi asigaye. Iyo si nimero ya mbere. Nimero 2, amen. Quand la dernière action commencera, je viendrai te parler. Kagaye kanyuma nikaza nzosubira kuvugisha. Ivyatanga muri Septembre 2023 nivyegeye kurusha igihe twizeye, aho Imana yakuye abantu bose ikaza kwikorera ubwayo. Muravyemera? Ese muravyizeye? Bifatanije namwe kuvyizera? Je vous bénisse. Mwami Yesu abahe umugisha. Amen. Nimero 3. Zacharie chapitre 10 verset 1-2. Musabe imvura y'agatasi n'irusha. Amen. Musabe imvura igwe. Iyo mvura niyo accomplissement. Nico cyanditswe. Kigiye gushika vuba. Umwami yasezeranye nahimbaza. Kandi iyo mvura niyo twiteze. Alléluia. Twarose y'urunyanyaga. C'est l'enseignement. C'est la signification des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mwami yarakoze nashimye cyane. Cyo mukabyumva mwese. Tukanezera umwami wacu. Nagiye numwe asura matatu n'umufrere. Nagiye numwimvira nabundi. Bose bakaza mu eglise banezerewe. Murakoze. Mwagume kushima. Dieu vous bénisse. Niwe mfura mu byaremwe byose. Niwe nkomoko, amen. Niwe nkomoko y'ibintu byose. Imana ishimwe. Niwe nkomoko ya byose. Nahimbazwe. Niwe nkomoko y'ibyaremwe byose. Que Dieu vous bénisse. Imana ibamugisha utagabanije. Mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Imana ibamugisha mwinshi sinde gusoni na Yesu. Que Dieu vous bénisse.
nasenga ashimira umwami wacu icyo yatugize nicyo cyonyine dukwiye kwishimira. umuntu wese yumva adafise umunezero w'agakiza nawe usabe kuri uyu mugoroba, kuko umunezero tunezere ku mwami nizo nkomezi zacu. Mwami abahezagire. Datugororotse kandi mwami waremye isi n'ijuru, tugushimiye cyane uburyo ugenda utunezereza. Uri Imana yacu, uri umwami wacu, uri Alpha na Omega, uri intango n'iherezo, tietu antus, uragahita muri byose. Turagukunda kuko uri inkomoko yacu, niwe nkomoko y'ibyaremwe byose, niwe ho waduserukiye hose, niwe dufise mwami. Uri Imana kandi uri Imana ibihe byose mukiza. Hezagira imitima y'abana bawe, ubahe umunezero w'agakiza. Icyo tunyaga umunezero cyose ukivane mu mwami. Abana bawe bagubwe neza mu gakiza waduhaye, bisange biyumve ari wabo, atari abantu b'ingenzi b'abashitsi, ariko bumve ko bavutse muri ubu bwami uzobukoze mukiza. Mwese niyumve cette liberté dans le royaume de Dieu, yumve ubwo bwisange, yumve anezerewe Imana yatugize. Mwese mubohore cyangwa kuri imigozi y'ibyaha, itubohere iyo misi, tuboherwe muri Kristo Yesu. Mwami, ahari guharirwa ibyaha, ahari amahoro ava ku Mana, ahari urukundo n'umunezero, aba ariyo tuguma, niyo watwicaritse turindiriye guseruka kwawe Mwami. Gabira abana bawe icyo wabagize kibageremo, kitugeremo twese, maze babohoke kuri byose, baboherwe muri Kristo Yesu. Tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaha mwinshi, ibahezagire. Twese hamwe dusabe mwenda Fidele adusengere rwose ku Mana isumba byose. Turirimbe kano kantu kavuga ngo ntaho byoshoboka ko umukozi akora atamembe. Umwami ahimbazwe. Amen. None twishime, dutamuke dushikanije hasi
ijuru twatwiriwe utamazimano yo mu ijuru twebwe twatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwamikazi Pawulo amaze kumenya kwishinga neza mu mitima y'abafurere amaze kubona ko batakiye ibikaro byabo niwe yavuze ati mwami munezerewe ibihe byose ndabisubiyemo munezerwe yarakavuga amashobora byose uwo munezero wateguye ukavuga ku batwitangiye n'ubu uramutubwiye ko munezero w'uhoraho ariwo nsinzi yacu none nusukwe mu bahungu bawe n'abakobwa bawe twese tunezerwe icyo tugize twese tunezerwe imirimo y'igorogota kuko aho niho twaherewe intsinzi twaherewe amahoro twaherewe agakiza twaherewe gukira indwara twaherewe kuruhuka mwami warabikoze nubishimirwe nukuvuga mwiza w'imbabazi waduhaye kumenya ibyabaye abahanuzi n'intumwa barorereye bifuza kubiraba bakabisesa bikure bakabisasirira ariko ntibabihabwa uyu munsi uri mu byo uri kurashitsa bari barashatse kubona ntibabone amaso yacu arahiriwe kuko abibona n'amatwi yacu arahiriwe kuko abyumva wewe uri kurashehera igikorwa cyawe uri gushitsa ibyo wari waratwanditse uri kurabyerekana